Nitwa Claude Irakoze, nkaba ndi umukozi wo mu nzu, ndakunda kumviriza Radio Omega. So ngerageje gukoresha amajambo yumvikana cyane kugira ngo nibibaze ko nabivuze ko arakongugwanya oya vraiment je ndiko ndivugira ukuri ugucakire kandi ukurese n'ukuri naco kuba kuko ukuri kuzokwa marukuri hama unye n'ukwakira akakwakira. Turabe mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 19 hari umuntu yitwa Demetrio umucuzi w'ifeza yacura utunyabugoro twa Artem, aravuzwe izina ry'undi muntu yitwa Artem mu zindi bwa mutadian sometime feza akaronkesha abacuzi biwe inyungu nyinshi business nuko abakoraniza hamwe n'abandi bakora ibikorwa bene ivyo arababwira ati yemwe bagabo murazi yuko ubutunzi bwacu buva muri iki gikorwa, murabona kandi murumva yuko atari muri Efeso honyene ariko nko muri Asia hose umwe Paulo yoheje abantu benshi akabahindura ati imana zikozwe n'intoke sizo mana. Aruca wumva yuko imana zikozwe n'iki n'intoke sizo mana, cyangwa imana zo ni nyinshi ariko imana ikiye gusengwa ni Kristo Yesu. Suko igikorwa cacu kiri mwirinde kigiye gukengerwa gusa ariko kandi n'ingoro y'igitabo c'Imana kazi ihambaye. Avuze iki? Imana kazi ihambaye Arutemu yotitugwa mbere yona kugwa kw'icubahiro cayo gikomeye ariyo abo muri Aziya bose n'isi yose basenga. Iyo mana Deus isengwa nabo mwisi yose. Attention, uri kurarungika amasengesho uri kuratumbereza kuri Imana kazi isanzwe isengwa n'abantu kwisi yose, isengwa mu buryo butandukanye, isengwa mu nzira zitandukanye, isengwa n'abantu batandukanye. Umuntu wese bayisenga rero tugomba kumenya yuko iyo zira umuntu uri kurafata itariyo. Attention, profile ya Facebook ya Joshua nibisigura ukwandiki ari Joshua. Ushobora kubona umuntu yakre profile yanditse ko ibintu bibi, okay ndazizimye nizugurugwe, ariko uzohura n'umuntu afashe profile akakwandikira message yiyitakana kukumbe nundi yafashe irindi zina. Ushobora kulansa amajambo uri kurabwira umuntu kumbe umuntu ukuri ari derrière l'écran, parce que l'homme c'est pas vraiment le photo mais c'est lui qui est derrière. Inyuma rero iyo kilt ari ikigigwamana, iyo example igufashe uyitahure inyuma y'iryo sengwa ari Imana kazi yabonye yuko itituwe ikubiswe n'ukuza kwa Kristo, yarondeye inzira ico bita incarnation kwigira kugira ngo abantu kubera ko wewe nkuzi wewe ntushobora gusenga ikigwamana, wenda kuzi wewe ntushobora gusenga ikintu kitari Imana, wowe urakunda Imana cyane, wenda kuzi wewe nuri kurabikora kubera kunezerere gusenga ibigigwamana. Alors cyari yigize kigira photocopy. Alors heureusement ndikomvuga Kristo Yesu, nimba twese twizera Kristo Yesu, okay tugume basi kuri Kristo Yesu tumuha umwanya mwinshi, guma ahuri nimba ubishaka ariko gwiza gwamagara Yesu yagupfiriye akazuka kubgawe, gwiza gwamagara mpemu yera. Urabe ko dans 2 mois atazoba amaze gutumbereza amasengesho yawe, ariko uyu uko uguma umuvugisha uko uguma umuhamagara menya ko yegeze gusengwa inyungu arondera aracazirondera. Le Deus d'Aristate ndazi ko ari muri panique nawe kuko sindiko mvuga ibintu ntazi, ndiko mvuga Imana kazi nzi neza imaze kunyataka live bo petito yarakuboneke ariko je maze kunyataka kuko ndamenagura amabanga izi neza ko idashobora kumpangara, idashobora guhagarara imbere yanje iyo mvuze ni Imana kazi y'ibire yabayeho isengwa kuva kera. Uzobona mu mana zo muri Egypte Imana basenga twa Zeus yagendana yari ku maboko y'umudeyese ikigirwa Imana kazi mu indi mu maboko imuteruye uwo bita Deus d'amour, Imana y'inkundo sinzi uko no vyita y'urukundo. En fait uwo bita yitwa amazina menshi mais c'est un déesse de la technologie. Musinzo kwigisha kujanye na magie blanche nigenzo kwigisha ivyitwa le monde d'Armstrong. Imana ishimwe ko yamahaye kumenya kugira ngo ushobore kukwigisha. Musinzo kwigisha le monde d'Armstrong zo kwereka uko i déesse ari déesse ya technologie. Abantu bagira ama recherche akwiye bakwereka yuko ahari cicaro ca Union Européenne hariyo ishusho y'umudamu agoroye amaboko kuntu. Attention, tout ça c'est déesse qui est derrière ça, niyo Mana kazi iri nyuma y'ivyo. Gusa ku mugoroba harashitse aho twibaza ko Kristo ashobora kuza anytime, irijwi rigushikeko rikubera inyungu. Ndiko ndakwigisha kugira ngo ndakugira umwansi wa kanaka, ndiko ndakwigisha kugira ngo ndakugira umukunzi wa Kristo Yesu, niwe
ukwiye gutumbereza ko amasengesho yawe yose igitambara carakuweko kugira ngo ushobore kuvugana n'Imana n'abantu jewe nakira. Ndababwira ngo uviriza, ndi facilitateur sindi sauveur. Sauveur ni Yesu. Alors nimba ndi facilitateur ngomba kukwigisha ukuntu ibintu vyoroshe kugira ngo uvugane nawe, ca gitambara carakuweko kugira ngo ugenda ahera gusa wibuka ko yera, ukitandukanya no bucafu uzogenda na legitimite, umwizera usa nawe uvugane na data, les solutions ni automatique. Ego rero nukuri ndamaze gufata neza canka abari kwarakumviza baramaze gufata by'ukuri uyo uwo Bikira Maria twise fose atariwe wariwe, ariko gatonya wabonekera abantu ninde? Wabonekera abantu nico kigirwa mana nyene. Pardon, mbe un peu clair. Muri kino gihugu ciza cyo Burundi, igihugu ariko gatonya kubabonekera ni kibazo si kibazo? Ni kibazo. Babonekewe nande? Kandi navuze ko Maria yapfuye. Babonekewe nande? Attention, je vais faire ça. Baloto zoma, mengo zota, imani merino jambo, ndarikeneye cyane. Je vais faire ça. Je pense que c'est des Corinthiens. Igitabo cya kabiri cya Korinto, nzi ko ari mu cyambere. My God, je vais faire ça. Okay. Kandi ivyo nibitangaza kuko na Satani yarigira umumarayika w'umuco. Si Satan peut se faire, nimba Shetani ashobora kwihindura umumarayika w'umuco. Nimva ko iyo DS c'est d'ailleurs facile, nimba bimushike kwihindura umumarayika w'umuco. Iyo nanigwa kwihindura mu ishusho ya Maria. Non, attention, un démon peut apparaître sous ces formes. Kaza umuntu yambwiye ngo je naratanga ngo je nyigisha ibijanye n'ukuntu bibonekera abantu bitari byo, je manene mazi gihe mbonekegwa ngo ari kuwo munsi nabonye ikintu kimboneke, ndasenga mvuga mu izina rya Yesu, ncambona kirirabura kandi ndatangara, ndavuga Imana ishime ko wakivumbuye. Reka umuntu wese azobonekegwa cange yabonekewe umunsi azobona ikintu mu ndoto, agumana information yuko azoca yatura Yesu uri Imana, azobona ko kitazoca explosa cange ciruka yature ko Yesu ari Imana. Et deux, abantu benshi no munsi babonekegwa na Maria afisa kana Yesu. Alors si Marie se manifeste aujourd'hui tant que spirituel, nimba Maria aboneka no munsi nk'imwe yabonese muri état spirituel yubu uko ameze ubu, ni kubera kacaboneka na image ya Yesu yo muri kahise, kubera katocaza na Yesu bafatanye amaboko basavuge ngo je Maria ndazananye na Yesu, na kubera ki afise umwana mu maboko. Ijya dese muri histoire ifise démon yayo, donc démon ni nayo sengwa cyane itwa Zeus. Uwo rero ni baita démon destructeur, niyo gasambuzi in reality, n'ahantu ibonetse hose akurikira ibyago. En fait ça c'est le monde spirituel. Twe dusengera amaterito, dusengera abantu turazi le cas ituma dushobora gusengera akarere cyangwa igihugu cyangwa ahantu, nigiye iyo DS itangiye guseruka tuba tumaze kumenya ko ari umwanya wo kwinginga no gusambura ivy'ubwami bw'ibirere, tugahamagara ubwami bwa Kristo. That means nimba aboneka afise umwana Yesu, wowe Yesu aracara umwana nese Yesu nimba atazutse, twe tuko dusengera gutu no munsi niko twemewe n'Imana kubera ko Kristo Yesu yazutse. Nimba Yesu akiri umwana turindire ko azokura apfe, cyumbwira ngo yani igishushanyo cyuko Yesu yarameze, none kubera ikiwe ataje mu gishushanyo cyukuntu yarameze, aze mu mubiri anagucumbira ubugari kuko yaje mu gishushanyo, yaje muri etanati yubu nkuko bivuga, ariko yabonese na Yesu muri eta kahise. Yesu bébé, attention, Jésus en esprit était en Dieu, l'esprit de Jésus était en Dieu, et d'ailleurs ikibonese mu ndoto ni mwemu. Alors nimba bakwerese uko imwemu yari umwana, imwemu nikura bisugira ngo ujya Yesu azoguma ari gikuri rero. Non, Jésus était Dieu, ibyo yaje mu mubiri niwe yabaye umuntu. Yagerageje kwereka Petero kugira ngo amenye neza uko bagendana adasa nabo, igihe yaduze ku musozi amwereka yuko asanzwe yakaka. Il est le Dieu qui doit être adoré, no bagendana yigira umuntu. Alors bisaba yuko umuntu asubira hano akiga mbega ni kubera iki Yesu yambaye umubiri. Yesu yambaye umubiri kugira ngo atabara abanyamubiri nkanje nawe. Yesu yambaye umubiri kugira ngo icyaha cyategerezwa kujya ku muntu w'umubiri ashobore kugiterura. Yesu yambaye umubiri kugira ngo abikimazi nyaco gitangiye abanyamubiri, maze tuce twakira indi nature n'indi forme itaza kugeragezwa na Shetani ngo ifatwe nka forme ya Adam yari facilement atteint n'ubushobozi bwa Satani. I forme d'office Shetani ashobora kuyikorako. Bien sûr vous forme d'office ni forme y'uwakiriye Yesu vyukuri. Uti aho ino mana kazi canke de Yesu iserutse hakurikira ibyago wotangurira bugaragara. Bon, nibaza ko byoroshe ko umuntu yogenda ama histoire. Tuzi twese amakuru biba mu bihugu bitandukanye. Sambe iserutse araserutse mu bihugu byo muri Europe bayita Fatima. Okay, ivyo yameseruka nibuka yuko muza makuru y'ivyikibeho yuko yabonetse, Bikira Maria yarabonetse. Mugiye kuraba neza muca mubona ko ivyakurikiye ari intambara mu Burundi, igihugu ciza cy'u Burundi nagombye kuvuga.
murazi neza yuko higeze kuba higiye umuntu kanaka atareze kuvuga amazina mucamo mumenya mbere n'idini yasengamo yarabipinze yavuga ko abona ndi yavuga ko yabona Maria akavuga ko yabonye Maria mugira ibi nibi c'était en 2014 jusqu'au début 2015 nyuma ya 2015 yaciye aja Imana iragahezagirwa kubona yarashobe kuduproteja ariko jegiye numvise bijya kuko narinzi no mabanga wabaye umwanya wo gusenga ngavuga uyo tangiye kuboneka hano bakavuga ko ariko araboneka ku misozi. Attention, dufukame dusenge. D'ailleurs si bonyene nanje nashobe kubona iyo image y'umudeyese yururuka hejuru ya kiosk maze kubona iyo vision avant wabaye umwanya mwiza wo gusenga parce que c'est un déesse. OK, ufata gusura umwanya basi wiye 24 heures wipanshe kuri realite biblique basi in minute kuko we sanzwe nzi kukundi Imana kandi usenga Imana kubera kuzi ko Yesu yagupfiriye. Ipanshe kuri Yesu uvuge ngo Yesu nkeneye kumbera umwigisha et d'ailleurs ngomba gufasha umuntu wese yigishijwe bikanga ngomba gusaba umwami wanje la grâce ya oka anyumve muri kano kanya amwigishe kuko twe twagerageje kumwigisha petete ni atahuye. Fata umwanya kuko usanzwe bizera Kristo Yesu uvuge ngo Yesu ndizera ubumana bwawe ndagomba yuko unkura ko ikinyoma cyose nabwiwe unguremo ikinyoma cyose nibwiye unguremo n'ikinyoma cyose shetani yambwiye unyereke n'ikinyoma nakwiye gukurikira. Make the prayer for 24 hours imasaha 28. Any dream you gonna receive indoto za kwakira uzorondera nimero yanje ndagusigurire cyangwa urondera umuntu agusigurire uza kubona ko Yesu akivugana n'abantu today. Yesu niyo nezegwa igihe abona abantu batumbereje amasengesho atariho. D'ailleurs Jésus est Dieu, il est mort pour toi, yapfuye kubwawe yakubiswe kubwawe none akubonye iminsi 6 iminsi 10 iminsi 20 ufise iminsi yo kutamusenga ariko wirigwa uramutsa un Dieu que tu ne connais pas que tu ne sais pas mu gitondo maramsemari kumugura maramsemari. D'ailleurs quelque chose qui se passe Imana imbabare ndabivuga en réalité ko twabivuze kuko ndiko ndivuga jewe igihe natahuye kuko hari igihe nanje navuga Mwana Maria wuzuye inema ni parle dans la Bible na naho bavuga yuko yuzuye inema. No that means tuvuze ko yuzuye inema twavuze uwundi parce que Yesu niwe yari yuzuye inema n'ukuri. Pardon, je vous aide ici Yohana Jean 1:14. Merci ndabakunda cyane cyo ndiko ndavuga kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwase yuzuye ubuntu n'ukuri full of grace. Buzuye ubuntu arabutanga. Maria yagiriwe ubuntu niyigeze kuzura ubuntu. Attention alors cyumva ko uri kuravuga utari kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gabriel atumwa n'Imana mu gisagara Galilaya citwa Nazareth ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Daudi. Izina ry'iyo nkumi ni Maria. Yinjira ahari aramubwira ati namahoro ugiriwe ubuntu de Dieu te fait grâce. Ugiriwe ubuntu niyuzuye ubuntu. Alors igihe cyo uvuga ngo ase Maria ugiriwe ubuntu merci ariko ngo cyangwa ngo iyo dusenzwe iyo tuko turasoma cyangwa tuko turakora gisabisho twatubwira indamukanyo ya Michael. Indamukanyo nivuga ngo plein de grâce ivuga Dieu t'a fait grâce. C'est pas que tu es plein de grâce, c'est lui qui est plein de grâce, c'est lui qui donne la grâce. C'est Jésus de Nazareth. Alors donc icyo nagomba kuvuga niki nagomba gusa gukebura please. Attention, ishobora kuba ariyo message ya nyuma wumvise kubijanye n'ukukuri cyangwa ushobora kuzoyumva ndiko nabivuga mu gifaransa. Ishobora kuba ariyo message ya nyuma wumvise kuko tutazi uko ishobora kuza no munsi ariko ataraza abantu bariko barapfa. Attention, we have to be careful. Tube maso ndabisubira tube maso. C'est lui qui est mort pour nous. Jésus ukwiye gusengwa Jésus uwo dukwiye gutumbereza maso Jésus. Alors si c'est lui, connecte-toi à Jésus. Alors qui nous amène à Jésus? Ninda dutumbereza kwa Yesu. Abaroma 8:26 nituzi gusenga uko bikwiye ariko mwemu ni wadusengera aniha iminiho itovuga umwana w'umuntu. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est pas la vérité de l'évangile. On doit dire la vérité. Yes. Ariko kandi ukuri kose niko gyoshe kumva ariko kazima rukuri icyo nzi ntakekeranya amajambo mbandanya mvuga agusigiye parti y'ukuri izogenda isambura ikinyoma nakubyusenge aya masengesho nimba wizera Kristo kuko Yesu nizera jewe. Ni Yesu yabayeho isi tarabaho, ni Yesu umwana w'Imana nzima, Yesu umubiri wavyawe na Maria asubira kuri nature. My God, Yesu yabwiye data mu gitabo cya Yohana 17 ngo nsubiza ubwiza nari mfise isi itarabaho. Attention, malogro hosoto reka dusome Yohana 17:5. Nanone data unshimagizanye nawe unshimagirishije bwa byiza nahoranye ndi kumwe nawe isi tararemwa. Alors Jésus était un Dieu avuga ko isi baho. Alors uwo Maria aboneka avuga ngo ni Yesu afise mu maboko. C'est qui omwe?
c'est qui au moins 1 2 3 kandi uwo Yesu yamyeho, that means niwe tugomba gutumereza ko amasengesho yacu. Ndanezerewe rero ko Imana yahisemo inkumi yitwa Maria, ariko Imana ishimwe ko yabwiye Yosefu nugira ubwoba kuja gutora umugore wawe. Imana iragahezagirwa kuko umunsi yambwiye ngo ngende ntwari umugore yari yiteguye ko nzovyarana nawe. Bisiga ngo twari kuvyara mu masengesho, ucumyumva nk'uwakuze, ukuvyara rero gufise ko gukogwa. Aho rero nimba Imana yabwiye Yosefu ngo ngende utora umugore wawe, menya ko igikorwa cyari gitanguye mu ijoro nkuko vyatanguye ku minsi ya mariage ya bose. Mvuze nk'umuntu akuze kuko Yosefu yagiye gutora ifoto ya Maria, yagiye gutora Maria ngo amubere umugore. Bible ivuga ngo genda utore Maria umugore wa umwabire akubere umugore. Alors c'est pas le Dieu yashinze yuko Isaka arongora Rebeka ngo acashinga uko Yosefu arongora Maria nibakora ivya Isaka na Rebeka. Bisigura ngo bayako baravyawe. Alors ndibaza kucunahura yuko umunsi wose uzovuga ngo Maria tu es vierge ujije kwita abadoktori bose uko batigeze biga, kuko nyuma yo kuvyara sinibaza ko umuntu yaguma vierge kandi nyuma yo kurongorwa na Yosefu. Tukiri ngaho nyene, reka rero nanakwaje ikibazo cerekana aho iki kimana kazi giseruka hakaba ivyago nko munota umwe oduha nkano hatatu hakurikirana kugira bivyemezo hatatu byo byarabaye aho hacagaragara ibibazo. Nakubwiye yuko hani wacu muri 2014 harabaye inkuru z'Imana kaziboneka. C'est pas vrai. Bimaze kuboneka cyakurikiye navuze ngo Imana ishimwe ko twahaswe kuba mu biteye ubwoba. Imana iragahezagirwa kubw'ubuntu, ibandanye bugwiza kandi banayizigama igihugu cyacu. Ça c'est 1 2. Nababwiye yuko kibeho habonese Maria, c'était avant 94. Bien si ce qui s'est passé on turakizi. Cyebaza uko atabirebira umuntu yorinda kuvuga ivyo biri clair naho umuntu atogirwa ko bivuze, ariko reka tubivuge kugira ngo twigishe imitima y'abantu. Nakubwiye yuko iyo mana kazi ikora kwa gatatu. Umunsi nzo kwigisha imisi n'abademoni bakora mu misi nzo ko explica, kandi umunsi wa gatatu hakora Deus Daristate. Deus Daristate ari wo Maria agendana uwo mwana muto ku maboko yitwa Zeus. C'est un démon destructeur, idaimoni gasambuzi, by power by fire. Mwizina rya Yesu ko ndayivuze aizoseruka hose izohasange wewe userukira amahoro, kuko ahuri naho turi Kristo ni washinga amahoro in the name of Jesus. kandi ahantu hose na consequences z'iyo Deus niyo nako kamana kagenda na maboko yako ivyo yasambuye ku buzima bwawe uno munsi Kristo avyubake. Wibuke ndiko mvuga ayo makuru, sindiko ndagutumira kuza mu cyumba ciwanje n'ubundi sikinini cyane, ndiko ndagutumira guhura na Kristo, kunywana na Kristo, kuba umukristo yubaswe kuri Kristo. Ndiko ndibutsa yuko ishengero ba Petero bari barimo na numusi numwe bigeze kubwira Maria ngo abasabire. Alo nimba intumwa y'Imana kuri wari Petero, ube maso. Ishengero Paulo yagenda avuga muri Efeso, muri Korinto, ababikorinto, ivyete Paulo yandikiye Timotheo, yandikira Tito, ishengero Paulo yagiye ashinga mu Kolosai, na namwe Paulo yababwiye ngo muzobwire Maria abasengere ni mabona vyanse. Alors si omwe tukizera Yesu wa Petero na Paulo, ivyo biriko birava he? Tureke kumoderniza l'église. Le Jésus que nous prions est le même. Sinibaza ko yahinduye ikirato yahora yambara, kuko tugize mbona mu isoko ngo aguze ikirato kinini. Asanzwe ari Imana uko yarari niko ameze uno munsi. D'ailleurs birivuga mu gitabo c'Abeburayo 13:8 uko yarari ejo niko ameze uno munsi, kandi niko azokwamari ni wasengwa. Attention alors nimba dusenga Imana. Ishengero ryatanguye intumwa ngo tuvuga ndemera ishengero rya shizweho n'intumwa rero zifise ukuntu zasenga Kristo. We worship the Christ who is God. Biravuga yuko uyu Bikira Maria kigwamana cyo acinyegeja no mazina atandukanye ni nkaya. Niwe yitwa en réalité yitwa Marie de France, yitwa Maria Valencia, yitwa Aisha, yitwa Macarena mu ba mexicain. D'ailleurs niwe ajejwe ibintu kanaka vya promotion de la musique, vya muziki, faire gola yaririmbye Marie de France, ariko undi muntu yarivye Aisha. Écoutez-moi izo ndimbo zira cartona cyane. Maria, you know about zigya zose ni wabari ko araririmbigwa no mudeyese bien sûr ni kigigwa mana cange ni Imana kazi yu babita y'ubwiza, la beauté magique. Nuvuga ko ari mwiza cyane niko babivuga. Hama amazina afise rero nayo afise amazina menshi, akaba ahimbazwa kwinshi n'abantu batandukanye. Nico gituma yo mvuze la Deus Daristate, ce qu'on vous dit ya catholique. Non, mba ndiko mvuga ikigirwa mana realite, kuko n'aba musiciens benshi bari connecta naco kugira ngo bakora amakilte yabo ari muri monde occultisme ya bizera ibintu kanaka bitabonwa, bari connecta cyane. So ndiko mvuga ivyo, ndiko nsambura iyo mana kazi. Nibuka ndiko ngora deliverance, ni washaka bazoyinsabe ndayibarungikire canke bazogende kuri profile yanje ya Facebook, bamanuke ahantu nagiriye deliverance umuntu yitwa Sheikh Abubakar, yitwa Bonfils, igena ariko ndirukana daimon
ndiko ndakubita abadayimoni ku misi yabo, ngeze ku y'umunsi wa gatatu idayimoni zirikanga ngo wowe uramuzuyo ngo uyo uramushobora, ngo Imana kazi yo mu birere ngo n'umutima wa shetani ubwiwe yashoboye gukorompra abamarayika basambana n'abantu, wozo igwanya gute? Yes, niko yavuze. Bien si c'est vrai, yo daimoni iriyo, yo daimoni kazi ni point fort ya devil. Mwibuke ko shetani yakorokanye benshi, ni yakorose wenyene. Sikira ngo nimba shetani ari umuopposant, uca wumva ko guverinoma yiwe irimo yo bita compromis, imumvikano kugira ngo kanakaganza arico gituma imisi gabuye. En réalité nivyo. Ego kiganiro menya ni kuri Omega Radio, turiko na Man of God Joshua canke Prophet of Jesus Joshua, aho ariko arahishura ku kintu citwa Bikira Maria maze kumva keshi giteranya abantu, giteranya amashengero. Man of God Joshua canke Prophet of Jesus Joshua mu minota nk'itanu canke iminota 3 botugira ico bita incamake cibi byose oje kuvuga kuri Bikira Maria. Ico nariko ndavuga nico ndiko ndavuga. Imana iragahezagirwa kuba yarahisemo ingumi y'akarorero, yobera akarorero abandi bakobwa bakagira inyifato nzima nk'izo Maria yarafise mu bukumi bwiwe, mu kuba Imana no kwirinda icaha. Bibiliya ikavuga yuko yari vierge nigiye marayika yamugende, ariko nagomvye kwibutsa yuko uwo Maria nitwa mwita vierge no munsi, na cyane cyane ko Imana ubwiwe yarungitse Yosefu ngo agende yabire Maria amubera umugore. Imana ishinga ingo kuko yashinze ugwanje, irazi ivyakurikiye kuri Yosefu cubitahura, naco gituma afise abandi bana nguko twabisomye. Nitwa Claude Irakoze, abandi umukozi wo mu nzu, ndakunda kumviriza Radio Omega.